Ayindi nkuru iriko iravugwa cane n'ibirabana na Econet Leo n'ikigo OBR, hakaba harimwo ibibazo bikomeye cane. Amahera ya Econet Leo agiye gufatwa yose, ariko nanone abantu bafise amahera ku makonti yabo ya Eco Cash nabo bakaba bafise ubwoba bwinshi cane. Aba aja ba Econet nabo bakaba bariko barakamisha ivyo bibazo, bariko barasaba abantu bafise amahera kuri Eco Cash zabo, nk'ufise akarorero ibihumbi 150 wipfuza kubibikura, bagaca bamubwira ko bamuha ibihumbi 130, bati ikizoba bazonwa umuti. Muti none ivyo bavyifashe gute? Nkuko biri mu rwandiko rwasohowe n'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR kuri uyu wa 24/0, amahera ya Econet Leo agiye gufatwa yose. Bikaba rero urwo rwandiko rwarungikiwe amabanki yose. Urwo rwandiko rusaba amabanki ko mu minsi itarenga 5 yoba yarungitse amafaranga yose ya Econet Leo ku ikonte ya ARCT iri mw'ibanki nkuru BRB. Intandaro ya vyose akaba ari ideni ringana n'imiliyaridi zirenga 88 z'amarundi hamwe n'imiliyoni 44 z'amadolari y'abanyamerika. Ico kigo BR cishuza ishirahamwe Econet Leo. Bikaba rero bitoroshe cane kubirabana n'ico kigo Econet Leo na OBR, bakaba bariko barishuza ayo mafaranga angana uko. Ariko nubwo biruko, hakaba hari abariko bifatirako bagatangura saba abafise amahera ku makonte yabo Eco Cash. Ufise ibihumbi wipfuza kubikura ibihumbi 150, bagaca babimubikurira ariko bakamuha ibihumbi 130. Urumva ko uyo muaja aca asigarana ibihumbi 20, ati ibizoba bazonwa umuti. Biboneka ko ari bafise ubwoba ko iyo societe Econet Leo ishobora kugagwa canke n'amafaranga yose ifise agaca afatirwa. Ni inkuru turi buze kugaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yakoranije inama y'umwirimburo mu gisagara ca Bujumbura kuri uno wa 4 igenekerezo rya 26/02/2023. Iyo nama ikaba yitabiriwe n'indongozi mu bisata bitandukanye ndetse n'abenegihugu, yabereye mu nyubakwa z'ishure Cipazi Nyakabiga. Bakaba umushikiranganje wa mbere akaba yagarutse ahanini ku bibazo bitandukanye ibijanye n'uburongozi bubereye, intambamyi za benegihugu, ubutungane, kugwiza umwete, gukunda igihugu n'ibindi. Kubijanye n'uburongozi no kwitwararika itunga rusangi n'abenegihugu, umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yavuze ati ntidusubire kubona inzego zikubitana umwereka. Hari akarorero nkunda gutanga hagati y'abarongoye intara, ibisagara na ba musitanteri. Urongoye ikomine agaca avuga ngo jewe naratowe, maze agaca akora ivyo yishakiye atanumwe azi ivyariko arakora ivyarivyo. Ivyo bireze ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ibintu bikoregwa kwa ba musitanteri ngaha mu gisagara ca Bujumbura n'ingorane, bagaca badukiza n'abajejwe inama ya komine, bakabacamwo imigwi, agashiramwo abiwe kugira ntibazomunyiganyize. Ubu twaratoye inzira, batakunyiganyije muri conseil communale tuzokunyiganyiza n'ikete. Dutegerezwa gukingira abenegihugu bose atanumwe avuyemwo kandi ku rugero rumwe. Dutegerezwa kandi gukurikirana inkozi z'ikibi zose tukazishengeza imbere y'ubutungane, nabwo bukabakurikirana bwisunza amategeko. Dutegerezwa kandi kubungabunga itunga rusangi. Iyo nama ivy'Imana yaduhezagije tuvyitwararike. Ivyo ni ivyavuzwe n'umushikiranganje
wa mbere Gervasi Ndirakobuca. Baza yuko bakibaza kuno munsi yuko ashitse mu kibanza abaronse byafungura baje mu kibanza cyo gukamisha. Ibyo nabibutse nicyo twaciye muri myaka igeze. Iyo ngwara navuze kuza kurandurana n'ibizi igakira muri iki gihugu. Ugiye mu kibanza aje gutunganiriza abamwituye kandi atacarize kubasaba. N'abagifise agatima ko umwenegihugu wese ari umuhonyanga. Ntidushobora gufata uzoteza imbere igihugu ngo tumuhonyange. Umwenegihugu ni wo gutunganiriza, kuko naberetse yuko ari we azohingurira isi agahingura ubutaka Imana yaduhaye maze n'ubutaka iterambere. Umwenegihugu rero ni uwo kubungabunga, ni uwo kwitwararika, si uwo kunyanga, ni uwo kumvirizwa ibibazo afise tukamutorera inyishu. Muri twebwe nk'indongozi hariho abadashaka kubihindura. Imyaka 2 n'usubiyeze none hariho abadashaka kubihindura uno munsi, bashaka kugira muri twari. Uno munsi niko ndababwira ibintu umushikiranganji wa mbere rero ahagarariye kuri gushingwa bikorwa, ndiko ndabibabwira nk'iryanyuma. Abo badashaka guhinduka tuzoshiramo abaza gutunganiriza mu bene igihugu. Harazotangira kuvuga ngo murane muzobashiramo ubuhinga bwarabonetse. N'umwe avuga ko ari kuri tekere uno munsi turamukura dukoresha ikete amatwaza kumukura wamutse kuri yategere tukamusabira ngo ndavuga n'icyubahiro. Hari umuntu yatwononeye twabaye turamuhagaritse turabasabye uturode w'umuntu tuje muri cyakirana. None niba waje ujye bagaruka turamukura kuri tekere tukamukeke cyane kandi bagende. Niyo leta byereye apana ko abantu babigira abagabo bwigaba munaho no mugira ukumbo ndi kuri tekere unazomurako munakuru mu gihugu eka bimwe by'ikimenyane ngo zinanye ngo n'umutegetsi kanaka bijya byose byahaka byose. Arabandi bavuga ngo babisaba pari politiki. Ntabwo pari politiki uno munsi ico twifuza niki dushaka umupare tekiniki umwe wese cyaksoboye. Ntabwo byo gusubira kwitwaza n'igitwaza ngo jewe ngo ndi mu bwambi icyo ushoboye dushira imbere ibyo tujejwe. Tumenye ko ibi dukora byose n'umuhamagaro. Turabakoze b'Imana twiyemo wamwe b'amashengero n'amadini bakoze b'Imana. Natwebwe indongozi turabakoze b'Imana. Utegereza ko ufise igitabo wandikamo ibibazo bya bene igihugu bakwitura. Abo ibitoye isuka batora inyishu ibikunaniye ni wowe kubitungana ku rwego rukurira. Inyisha guhaye ukongera ukazishyira wa bene igihugu kuri inyishu waronse. Kuri kwa rwego rukurikana inyisha karonse nawe akabitungana ku rwego rukurira. Uno munsi tugenda dutwaye ibibazo bya bene igihugu. Sibuno musa bari mukuru w'utumba ejo kwa chef de zone igihe kwa mustanteri ubundi musi kwa buramatari oya umwene gihugu cyo kibi ibibazo byiwe twebegene abari tugenda tubimutwariye mu nzego zidukurira amatwara y'tumuzaniye inyishu. Twirinde ko hari umwene gihugu asubira gufunga ubusa. Abantu bafite uburenganzira bwo gufunga agacapukana n'ubwiza tunga kanaka waramperaniye muramufatira kuwa gatanu wazogira kuwa mbere ngo yamaze kuyamba. Ibyo ntidusubire mu byumva. Amategeko avuga yuko umuntu kugira afungwe
n'ingendo yanyu ibindi byose byanse. Mu gifaransa bavyita la détention c'est l'exception, mugabo twe twarabihinduye la détention yahindutse règle générale. Umuntu afungwa iyo bikenewe ko afungwa kubera yuko bavuga bati umuntu tutamusize ahantu tumubike birashobora kuzana ingorane nyinshi, mugabo n'umunsi siko bimeze. Uno munsi arabona kugurira n'ishima yabwira ati guca umunkomerereza kumushirire boyo gihugu batatu turajyayo wumva twoshika dukomeshanya. Ibyo byose dutegerezwa guhinduka, tumenye igihugu aho kigeze uno munsi. Hari abandi bakora amadosiye nabo umenga bari kuri amadosiye yose, bene wacu mu gipolisi umenga bari kuri amadosiye yose muri byakurikizwa ry'amategeko. Idosiye yose itanguriye ku Nyamiramabi ishiki itegerezwa gushika ku Nyamiramabi, nta burenganzira ifise bwo kugira karasema sansuite yabwifise. Idosiye yose atanguriye itegerezwa gushika kuba mukurira hejuru muri parike kayimenya ikikoze iyo dosiye. Bwakubera ibyo twaciyemo yabariko akorera ibicanguriya kubanza mushirire kwa munyamujyi guco biringaniza ako kajagari muhagarara.